mwibaza yuko bishobora gutuma Makungu yosubira gukura icyizere ku Burundi mu gihe ico cyizere cyari ko kiragaruka murakoze jene mvira yuko kubera mbere no babwira ko bariho tushitse muri demokrasi burya hitwari bwashikeye muvuze ngo Makungu acari rivoma Barundi kuko bunze urunani nuvuga Makungu akunda akajagari bamwe barabiriya nzira abandi buririya nk'ubu iyo bariko baragwana Makungu yaca tugirira icize mugaraba hari ikintu kimwe ndababwire nti ubu Abarundi mvuge nti tureze turabaye abagabo kubera iki muri buka amatora yose yahoraba uhejeje gutora ntiyemera no kuja ku murimo yaguma ku karadiyo yumviriza umutima wamega ntuja munda mugabo baheza gutora umwe wese yigenda kwikorera ivyiwe aba indorerezi z'abanyamahanga murazi harimo n'abavuye iburayi baratagaye kuko bari bazi ko Barundi abanyakajagari ari abantu baza kugwanira ku mirongo nivyo bari bazi bararaba ati abantu bazindutse icambere kwitaba ku bwishi abantu barashobora kwitaba amatora kuri urugero niburaya rutakibaho ico ni cambere Makungu atwemerera avuga ati Abarundi koko baranyuzwe na demokrasi barazi kwitorera indongozi icarico ico ni cambere kiza n'icizere gikomeye ubwa kabiri naho batari mu migambwe imwe bose batonda gutya ntabavuga ngo wewe ngo ndazi kutaza udutora wewe ndazi ko eka bose baritekane kandi umwe wese ku mutima waraza haza gutora kandi baritekane ivyo byaratangaje Makungu kubona abantu batonze atakajagari nta bariko bararyana ku mirongo bariko biterera inkuru cyo caranejereje abantu bahejeje gutora ugaje usaba bariko biterera inkuru abandi bace bigira ku mirimo yabo nta mitsi iri kwiraranda mu bene gihugu ico kintu cyonyene jewe abamaze ku telefona baba bo mu Makungu cyane abantu babaye i Burundi bazi ingene Burundi bwari bumeze bose barankeje batu Burundi murerekanye ko mwamaze gukura ati murerekanye maturité démocratique kuko ibintu byose demokrasi ibonekera hajya nyene muri cyo gikorwa cyo gutora mwarabonye ko hariho abamadayimoni erega abadayimoni yanka amahoro yamariho aho muzobona umuntu w'amahane burya bari dayimoni mukoresha twarabibonye abashatse kugira ko tuntu two konona mugabe ico dushima ubwo nyene abajeje intwara n'abajeje umutekano baba bahaserutse bagaca babacakira bakabashikiriza abajeje ubutungane kugira ngo abo bantu bareke kutwononera ivyo byose ni ibintu bituma haba icizere ku gihugu cy'u Burundi nayo kuvuga ngo ko batoye ngo batoye mugambwe umwe none tutaje mu matora bari bavuze ko hakwiye gutogwa imigambwe ngaha 5 10 2 muri Yatanzwe hari 2 none Makungu ntafitiye icizere leta z'ubumwe za Amerika ko bafise imigambwe 2 gusa igikuru nuko abantu berekana ko batoye kandi atabusuma burimo kandi noneho tendaze ko ari ibintu ibimenyetso ni vyinshi twavuze ibivyo ko kare wamenga ngo nubwoko erega muno kwigisha hajya mu kinyegero hari habigishije ubwoko muga vyarase iki ni kimenyetso gikomeye cyane cyuko Burundi bwahindutse ahubwo twari dukwiye kwikeza twese Abarundi twari dukwiye kuzogira umunsi mukuru tuvuga tuti twikeze umwe wese hariya ku mutumbi wabo bati twikeze kuko nyago tuzobigira ku munsi mukuru wa komine twikeze kuko ni ibintu bikomeye cyane ibi byabaye mu Burundi. Nitwa Fulgence Imana nkorera ikinyamakuru Yaga umushikiranganje w'umutekano hamwe n'iterambere ry'amakomine aherutse kumenyesha yuko kugabisha mbere abariko barasohora amatangazo berekana utwo tunenge aho bitagenze neza anabibutsa yuko bashobora gukurikiranwa n'amategeko kuko batabishikirije abajejwe kubiraba ubwo ganya kubahwa mukuru w'igihugu ntibisa no gukubita umwana ugacumubuza kurira murakoze ijambo ngo gukubita umwana ugacumubuza kurira ninde yakubiswe icambe abene gihugu berekanye aho bahagaze baba gukubise nababwiye nawe wari wewe ntubuze babiri wakunda mugo batoye umwe none ujya wundi waramukubise
reka tuze turatahura ngo gukubita umwana ninde yakubiswe. Hanyuma rero naganda kubwire burya ibintu bijanye n'amahoro n'umutekano, ururimi nico kiri gihimba c'umubiri kibi cambere kibaho. Ururimi ruraturira. Nk'umuntu yambitse bari igihugu akacambika ibara ariko arondera kugumura abantu ababesha, kubera iki uwo muntu atavuga ati ahanaka. Je ndakubwira hariho umwe nyene muri abo bariko baridoga twavuganye neza, aca ndamubwira nti mbwira ahantu hamwe kugira tugende kuraba neza ivyabaye. Ntereka ntibigoye ingere tubigira, namubwiye ko nyene tukojeyo murazi ko tuvugana je na bose ni ingere tubigenza. Duca duhamagara abamandateri bose baserukiye abitoje, duhamagara abo observateur bose bari bahari, duce duhamagara abo muri sene. Hanyuma wewe uvuge ingere vyagenze nabo batubwire twumva ukuri aho kuri. Ngo ndakubwije ukuri ngo usanga ari kuja kunjana mu bene gihugu ngo sinshobora kuvyubaka ukivyo. None uri kuvuga ivyo udashobora kwemanga imbere y'abantu kuko uri kubivugira ku maradiyo. Urumva ko nkuba bari kwaraturira gusa kugira ngo avuge kuvuga ngo abantu bagumuke, niko bavyita ikinyoma. Genda urabe no mu gitabo cy'amategeko kubeshera igihugu ubugumuye abantu. Nico gituma niba mubujije kuvuga bamubwiye bati bizane, kuko ugasanga uri kurabesha uzobugumuye abantu. Igitabo cy'amategeko kirahana. Reka demokrasi ntibisigura impunite. Demokrasi ni igihugu gishingiye ku mategeko. Umuntu wese arenza amategeko arahanwa. N'uwo muntu rero aja kubesha akabesha igihugu kugira kigumure, amategeko ariho aramuhana. Rero ntawubabujije kuvuga amahinyo babonye. Mbega none kuvugira ku radio ni kuri sentare kubera iki? Nimbere yuko atangaza je twavuga ngo ndabubwira nti wowe usanga ufise ukuri kuzane ukuvuge muga kugenda gutangaza ugasanga ari kinyoma naho uzogira gute. Nk'ubu dufate wewe nyene nk'umuntu yogenda ku radio akavuga ko yejeje kwica umuntu, ati naka ahejeje kwica umuntu ahanaka, mugaca muhura n'abantu ngo hewa unahejeje kwica umuntu agaca kuboha, ubwo nyene uraboshwe. Jewe nishe umuntu ahubwo nabagukubita bati muraraba neza ntave yica uwundi. Nitwarira erega hari ibintu abantu bakora mu tuntu duto ukamenya ngo nikubera yandero ya kera bavuga ngo utabeshe ntasumira umwana. Ivyo bintu izo ni inyigisho mbi z'abantu basha gusambura Burundi. Gutabeshe ntasumira umwana, ngo umwana wundi yimba guhisha ivu, ngo utabara na mukeba ntakubita urugohe. N'ibintu mwene ivyo vyononye igihugu cy'u Burundi. Rero guhuguza ni bibi. Murumva nk'ubu je ndabwiye nk'umuntu we ikomine warabuze n'umuntu ushira kuri liste. Iyi province ntiwitoje. Mbwira ingero za kuva ko hibwe wararungitse Niteretse yakurerekera iki kutitojeyo. Mbwira umuntu yabuze n'uwo yizera. Je ndazi umwe yarondeye umuntu ariko arondera ati ndondera abo noshira kuri liste, yamusavye miliyoni 50. Ati je mpaye miliyoni 50, ati no kwemera ko shira kuri liste. Acarita kandi yari uwo mu muryango iwe ndamubuzi. None ko no kubwira ndi nogenda kamuzana akabicabona. None mbwira umuntu n'inzu yiwe itamutoye. Je ndibuka mu matora yo mu 2020 sekure ni muri iyo komine Giheta hariho umugambwe wagiye kwitoza, hanyuma baronka amajwi 3. Mugabo ari muri komite y'umugambwe gusa bonyene bari 8. Hanyuma bacagira inama bati bwira none ko turosa 3 ni bandi batatoye. Umwe ati je ndetse natoye, uwo ati ndetse natoye, bamwe 3 bagahinduka 8 kandi amajwi 3. Burya rero ikintu kijanye n'amatora abantu ntibabimenye ko ari sokre. Mbega ni kuki twidogera amatora yo batora mu mpisho ko
mutavuga abariko bakinira igikombe bobo unabona n'umukinyi yagukiniye nabi muramukubita ngo ndibo bankiniye nabi mugabo yakinye nabi yagukiniye nabatuma igitmutsindwa mu matora hoho ni mwibanga mbega ko muriko muravuga mbega tufate muri Eklezia Katolika ariyo demokrasi cyane ntayiri ntibaheruka gutora papa yatowa mu kumajwa ngahe hitoje bangahe muga ni demokrasi baratora ko atanumwe arabakondana ngo nta matora mwagize ko bakugatavuga ngo nta matora mwagize ntituvyemera oyavuga hitoje bangahe uwatowe yatowe ku majwa ngahe tuvuga kuri none si demokrasi ni demokrasi amakungu ashobora kwiyamiriza papa ngo ntiyatowe yaratowe mu mugambwe hagati mu mugambwe muri wonyene mu gutora umukandida nta matora bakora none ni demokrasi si demokrasi mu mugambwe hagati hari imigambwe myinshi muravuga mutabakandida ni bande twebwe mu gutora umukandida burya ntimugire ngo abari umukandida umwe cyangwa babiri cyangwa batatu ni benshi mugabo hatogwamwo umwe kandi umwe acabuwa bose uzubona bagiye bati nuyu twese umugambwe nuyu twemwe none abarundi bobo ntibashobora gutora umugambwe umwe bagacavuga bati twebwe umugambwe twemeye nuyu komenga ni ntama yuri inzu mugabo birahimbaye kandi ni nakajya ko kwigisha abanyepolitike erega abanyepolitike je nasanze batazi kugira na propaganda nari umuntu mubwiye ngo nzobubakira ngo ibarabara amahera ko taberetse uzo yakuba mbwira ingene buvuga ngo uzokwaka ibarabara uri kuvuga ngo ndashigikiye abagira fraude none ko bararajyubakwa n'amahera ava mu gihe cya leta nayo akabava mu mataxi n'amakori ukabuzi ko abantu badakoze ntibazoshobora kubatega amataxi n'amakori murumva abantu n'abazo bamenye iyo uri kuraronderera kazoza igihugu ntuvuga ngo zokubaka amashuri uravuga uti dushaka igihugu kimeze uku tuzobishika gute tuvuze tuti tujya tugwanye ubukene tuzobishika gute twese nitwava hasi tugakora none jewe umukuru w'igihugu nzoca mva hasi je kurimi wawe tuzova hasi nawe uzokora mwarabonye hari komine nabonye yatoye se defudede 99% itora na 20% ntayo mwabonye hari komine yatoye 99% se defudede itahora yitora n'ibice 20% kubera iki yaramaze kubona imbona kazoza irimwo irabona ibiriko birakogwa umwe arabona ati mvuye hangeza none ntora uwusubiza inyuma cyane ntora uwo tujana abantu nibazi baramenya tuze turaca ubwenge ingene abantu barondera amanota umuntu yicariye ibujumbura uno munsi azohengera hageze amatora acaza rero atawe gusororera abantu urabona ndi wanyu murazi ko vuka nindakubwiye ko bazozinwa ntibazogutora kandi ntuzovuge ngo banyivye ngo bari bantwenge je ndaza ahantu umugambwe wose ushitseho baba bafise inkofero yaho kugira ubashorere karibu gaca ubagura usorora ukabashorera ugiye ubundi mugambuje iyindi nkofero none hageze gutora abatorate ucuvuga ngo je ngo baranyivye amajwi ngo kuko je naragiye bari bambaye inkofero yanje no tuba abantu bari clair